Umuco n'umugenzo wo gukumira abakenyezi mu ngingo zifatwa mu ngo uracibonekeza ahatari hake mu kibano. Gutemerwa mu kibano, kubona ko ivyo abakenyezi badashoboye biradindiza iterambere mu miryango bigatuma nabo bubakanye hataho bigeze. Kashe Bintu n'Imana ni umukenyezi w'umurimyi abo gacimbiri ka Mutanga, umutumba Gasenyi, komine Rusaka, intara ya Mwaro. Ahigira iciyumviro cyo gutangura kuja mw'ishirahamwe rihurikiyemwo abakenyezi bo mu Rusaka, agaheza akagishikiriza umushingantahe bubakanye. Cabaye ikibazo muri umuryango, bisanga bari mu njyane, bishikaho Rasheli atangura guhohoterwa no bubakanye. Rero je narigira inama yo kuja mu mashirahamwe nkagenda ninyegeje, kandi umuntu ariko aragenda urabona nk'ababanyi baramubona, nawe nahenga yagiye gukorera nk'iyo kure, yagiye guhiga amahera nk'iyo kure, nkaca ngenda mw'ishirahamwe. Avuyeyo rero akavyumva bariko barabivuga, ashitse basha yaravuga ati namwe ndakubarira wewe wa mugore ko wiganze, n'ubu wanganje wagiye mu mashirahamwe kandi narakubujije, urwamo rukaja hasi hejuru, induru ngizo hakavamwo no kugwana, hama induru tukazivuza, amakofe ngayo oye, ababanyi bakaza kutubanguranya. Mbere hari n'igihe twavuze induru rwose, n'abakure bakaza bakabaza ivyari ivyo, hama nkavuga ko twapfuye ibintu vy'amashirahamwe, bakabimubarira mugana we ntiyavyumva. Umva kera bishitse akaja mw'ishirahamwe atambariye, jewe canke bishitse akinyobora ati ntaco reka ngende, umushingantahe wanje ntavyamenya. Jewe naragerageza ndabimenya, yeme jewe n'ukuri ashitse mu rugo ntitwateka ngo bishe, kuko naca ndamuha amakofi, hanyuma induru zigaca zivuga mu babanyi. Ababanyi nibo baza kutubangurukanya babaza ibintu kwene vyagenze. Jewe rero ndi umushingantahe naca ndamara nti jewe umugore yandengeye kubera yagiye mu mashirahamwe atambariye, yandengeye kuko nta kuntu umukenyezi yoja mu mashirahamwe ngo agiye kurondera amafaranga nanje nkaja kurondera yandi, kandi jewe ntasiba gusuma, ntasiba kurondera, ntasiba kuzana amafaranga. Nabona yuko jewe yoba ndengeye umenga sinabandi umushingantahe mu rugo, nico gituma ntamwemerera jewe kwaja mu kwaja mu mashirahamwe nanje n'umushingantahe. Naho bitari vyoroshe, Rasheli we ntiyigeze ahisha, yabanenje hurumbira amashirahamwe yo kwiteza imbere, abifashijemwo n'abaremesha kiyago baguma basukamwo mabisi, bongera banahanura umuryango. Rasheli akomeje kwizera ko umunega we azoteba agatahura ko ibikorwa yari arimwo abikora ku neza y'umuryango. Hama mu nyuma induru twazivugije kera, abantu benshi bakaza bakaduhanura, ababanyi harazamo n'abaremesha kiyago. Mbere turafise n'umuremesha kiyago yatwama hafi cyane, kandi turashima Imana ko twamurose kandi akaba ari umubanyi. Arambabarira naho ndamuvuze mu izina, yitwa Nishishikane Monique. Nukuri yaraduhaye impanuro nyinshi kandi zaradufashije cyane. Hama uwo mugabo rero aratinda aravyumva, niko kuko rero araheraho nawe arumva yuko ishirahamwe ari ryiza kandi rituma umuntu atera imbere, kandi akabona yuko umukenyezi nawe yoja habona nka umuntu agacuruza n'utuntu kugira ngo atere imbere n'umuryango ugatera imbere. Ngo ntawe utanga Imana kwihebura. Mugo kwa Rasheli byave bigenda neza, umunega we aratahura ko ugushigikira uwo bubakanye ariyo ntango y'iterambere nyakuri. Mbere ntivyatevye gwiterambere citangura kubashwara. Yego rero maze kujijuka, jewe twaciye twigira inama hamwe n'umukenyezi wanje kugira nawe aje mu mashirahamwe no mu tundi dukorwa two kwiteza imbere, utundi dukorwa nyene mu makoperative, kudandaza no mu tundi dukorwa tw'uburimyi nyene tw'abakenyezi. Naciye ndamureka kugira agende, natwe kugira turabe ukwene twokwiyungunganya, kugira tuze turashira hamwe uburyo twarose, kugira turabe ukwene twokwiyungunganya mu muryango. Kandi naciye nsanga ahubwo nari narahovye, kuko ubu bimeze neza. Umukenyezi aragenda akazana utwo yarose, nanye nkazana ivyo narose, tugaca tushira hamwe tukiyungunganya umuryango, tugateza imbere umuryango, abana tukabafungurira, bakaja kw'ishuri. Eka nta kintu na kimwe ubu mbona n'ukuri, ubu mbona ibintu bimeze neza. Na cane nk'ukuntu yashotse avyumva, yaciye yihutira kuja mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana. Aragenda mw'ishirahamwe acara nitoza, mbere araba umurongozi w'ishirahamwe. Ndaje kubera yampaye umwidegemvyo, ndagenda nditoza ndaba umurongozi w'iryo shirahamwe. Ubu unyaragenda akagurana, hama akazana akavuga ati dukora umugambi umeze gute. Nanje nkamubwira ati ayo mahera kuko yoba ari make, reka nanje nzengurane kugira twiyungunganye. Ubu turafise ibitungwa, turafise utugurube,
ubu nta ngorane, umwana ikaye iraboneka akagenda ku ishuri, umwana agwaye aragenda kwa muganga, ubuye nta ngorane, bimeze neza mu rugo. Onesime Nzojibwami, umutware arongoye umutumba Gasenyi Rachel asanzwe abayeko, aremeza ko ukumvikana kw'ingo bivuye ku guheba umugenzo wo gukumira abakenyezi byatumye izo ngo zitera imbere. Akarero kivugira akaba ari urugo rwa Rachel. Kandi twebwe burya umusozi wacu wa Gasenyi kubera twamaze kwijuka tukavavanura n'ako gacinyizo ko hambere, ubu Gasenyi kenshi na kenshi ukunda kuba iya mbere mu bintu byose biriko birakorwa by'iterambere. Munywanyi, aho uherereye ubu hari abashingantahe bagihotera abakenyezi mu irango ry'imigambi y'iterambere. Hari akajambo ushikiriza kugira ngo ihohoterwa ry'abakenyezi rikugweho. Iciyumviro cawe kirahawe ikaze kico ushikije muri Komora.